irindi banga mutari muzi. Abantu benshi baririrwa barabaza, bakabaza kandi babizi ngo ni kubera iki mwino minsi ngo ingo ziguma zisambuka. Ico kintu mwari mukwiye kureka kukibaza, kubera ko ico kintu nyinshi mwebwe nyene nimwe muzivize, kubera ko uno munsi umuntu amubwiye ko agiye gusambura mu rugo acumva ko ari ikintu gisanzwe. None iyo umaze kumva ko gusambura ari ikintu gisanzwe, wumva uzoca ubaza ko kubera iki, wumva uzoca ubaza ko ingo zisambuka cyane kubera iki? Wamaze kumva yuko gusambura ari ikintu gisanzwe, mugabo uce wongera uze kubaza ngo kubera iki ingo zisambuka. Tahura, umaze gutahura yuko gusambura ari ikintu gisanzwe, ntuzogaruke kubaza ngo kubera iki ingo zisambuka. Kimwe gusa, warakwiye guha agaciro urugo rwawe, kandi ukumva yuko gusambura ari ikintu gitera umusonga ukomeye cyane gose. Ico niyo wamara kugitinya, uzomenya ukuntu ubungabunga urugo rwawe, umenye ukuntu ufata uwo mwubakanye. Naho azoba ari ikigaba, uzomenya ingene umugondagonda muri ubwo bugaba bwiwe, ariko mushike ku ntego yatumye mu bantu. Burya rero ndakubwira ikindi kintu. Wewe niyo wabona madame wawe yavyimbye mu rugo, kabona nyene yahinduye ishusho, akubwira ati muta aha ico womenya, sinavuye iwacu ngo nje iwawe kurondera umutsima canke umuceri n'ibiharage. Cyo utahura yuko hariho ikintu yaje akurikira bro, kubera ko utiyongeza umenye icyo ari cyo. Ubona bitagenda neza, gerageza uze urahekenya imyimbati n'ibiyoba, cyangwa ufate tungurusumu na tangawizi uze urasekura urashira mu buki, uze urabostinga, urabe rimwe na rimwe. Wumvirize icyo nagombye kuvuga, icyo yavuze ati jewe sinaje kurondera ibyo kurya iwawe. None kubera ko utamuhereza dozi yiwe nandi bitagenze uko, gerageza uze uraraba ni gikashaka. Nawe uri umwana kugeza hakuyirirwa arakubwira ibintu nk'ibyo kuyoga, agutera urwayaga ngaho kugira ngo aguhamagarire n'ababanyi. Ni giki kubera ko nawe utokuyongeza, uri umuntu ukuze. Ewe hageze aho uja kubaka utarakura, umwana wa mabukwe gerageza umubwire icyo yumva ashaka, kandi utakimubwiye muzobipfa.